Nongeye kubaramutsa kandi mwese, hama kandi karibu dusubire tuganire muri iyi video. Iyi video nshaka kubereka ukuntu abantu benshi bibaza ko bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ariko by'ukuri barazimiye. Turi mu gihe aho hari inyigisho nyinshi ku buryo abantu ntibakimenya ukuri. Hari n'igihe usanga abakristo bariko baharira ku bintu bitandukanye, ariko by'ukuri siko byari bikwiye kumera mu bakristo. Ijambo ry'Imana ririsigura, riri clair, dufise na mpwemu yera dufasha, ibintu byose biri ku murongo. Ariko haraje abantu bigisha ibintu bitari byo, biratera confusion mu bantu, ku buryo abantu ntibakimenya ukuri. Muri video mperuka gukora navuze ati ntidufise, abakristo benshi ntibafise uyo mwete wo gushaka kurondera ukuri, kumenya ukuri. Ni naco rero abigisha ibinyoma baca baprofita ignorance, baprofita ukutamenya, bagaca bazana inyigisho zabo, bagaca bazana ivyiyumviro vyabo. Utazi ijambo ry'Imana rero kwibaza ko ari ijambo ry'Imana, ariko ugasanga uriko wizera ibintu bitari byo, ibintu bitari ijambo ry'Imana. Kristo ariko araza vuba kandi azopima ibintu byose. Ibintu byose twizeye, ibyo dukora, tuvuga ko tubikora mu izina rya Yesu, tukavuga ko ari ukuri. Ikintu cyose kitari ukuri kwiwe, kitari mu ijambo ryiwe, ntikizoresista, kuko ikitari ic'Imana cose ntigishobora kuramba. Nico gituma nama ngaruka mu mapost yanje no mu mavideo mvuga ati mube prudent mu bantu mukurikira, mu nyigisho mubwirwa canke muhabwa. Tugire umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, turondere. Ntupfe kwemera ikintu ngo nuko pasiteri wawe yakikubwiye. Muri iyi video nashaka ndabereka ukuntu, ndabaha akarorero k'umuntu umwe, ni post nabonye kuri Facebook y'umukristo, sinzi eglise asengeramo ndayizi, ariko nagerageje guterekana izina ryiwe. Ni umukristo yagize post. Muri iyo post uca ubona ibyo yavuze muri post, harimo donc ibyo yizera, ibyo yigishijwe n'umupasiteri wiwe. Ndashaka ndabibereke, mubisome, hama tuce tuja mu ijambo ry'Imana twumve ico ijambo ry'Imana ribivugako. Iyi ni example imwe muri nyinshi nshaka kubereka ukuntu abantu benshi bagiye kwizera ibintu bitari byo kubera ko bigishijwe. Muri iyo post yiwe aravuga ati ufise pasiteri mwiza ntushobora kuba umukene. Nk'iyo point ya mbere by'ukuri nawe utawusoma Bibiliya, iki kintu ukoresheje juste n'ubwenge urumva ko iki kintu kitari cyo. Hama ntavuze basi ngo ufise Imana cyangwa ufise Yesu cyangwa ufise mpwemu yera, nubwo nabyo atari byo, kuko n'abantu benshi bafise Imana ariko hari abakene. Bwana yavuze ati ufise pasiteri mwiza ntushobora kuba umukene. Arabandanya ati ufise pasiteri mwiza ntushobora kugwara. Ufise pasiteri mwiza ntushobora kuba igishomeri. Ijambo pasiteri riguma rigaruka.
gushika aha nta mana aravuga, donc ivyiyumviro vyiwe vyose biri kuri pasiteri. Kubera iki? Kuko uwamwigishije ibi yamweretse ko ari umuntu akomeye, ari umuntu ahambaye, yamworiyanse kuri we aho kumworiyanta ku mana. Ijambo pasiteri riguma rigaruka, donc abona pasiteri wiwe nk'imana. Arabandanya ati ndanezerewe, ndarezwe neza, mfise umuvyeyi mwiza. Izi ziri mu nyigisho ziharawe muri ino minsi, aho abantu bigishwa abapasiteri babo, bigishwa abapere spirituel babo, aho kubwirwa Imana, aho kubwirwa Kristo. Hamaca aravuga ati uti pasiteri wawe nawe uramwishimako? Ndamwishimako nyene, erega niwe Imana yampezagije kugira ngendere mu bwiza. Ubu ntihageze kuvuga Imana ubwiraje ubu ntije muri poste yiwe. Ibi bifatanye n'ibyo bigisha, bakwereka ko pasiteri wawe ari umuntu ahambaye. Tumanutse munsi yaciye atanga verse ashaka gushigikira bijya yavuze hejuru. Yatanze verse yo muri Ingoma ya kabiri igice ca 20 umurongo wa 20. Yawanditse ngaho avuga, reka ndasome. Bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'i Tekowa. Bagitangura kugenda, Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati nimuntege amatwi yemwe Bayuda, namwe ababa i Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu, mubone gushikama. Mwizere n'abavugishwa nawe, mubone gutsinda. Munsi acandika ati ndizera uwanshizwe imbere, nico gituma nama mu ntsinzi. Sinzi ko mwumva iki kintu. Iyi verse ayizanye kugira ishigikire ca ciyumviro co kwerekana ko umukozi w'Imana, donc uyo pasiteri wiwe ari umuntu ahambaye, ari umuntu wo kwizera. Azanye juste aka kajambo kubera handitse ngo mwizere n'abavugishwa nawe, mubone gutsinda. Donc ashatse kwerekana ati kubera yizera pasiteri wiwe, nico gituma atsinda. Nico gituma bimwe yavuga hejuru ati ngo si umukene, ngo si igishomeri, n'ibindi n'ibindi. Ku batarasoma iyi chapitre, iyi Ngoma ya kabiri chapitre ya 20 yose ayisome. Ku batarayisoma nashaka ndabahe resume, ndababwire ibirimwo uko bivuga, hama muce mwumva ukuntu yagerageje gufata iyi verse akuremo aka kajambo ko kwizera umuvugisho kugira kaze gushigikira ivyiyumviro vyo canke ivyo yigishije. Muri iyi chapitre mu bisanzwe Yehoshafati yari yaratewe, donc baramuteye, baratera igihugu, hama aragira ubwoba, aca atangura kuririra Imana, asenga, arabwira abantu bose, abanyagihugu baje hamwe basenge, arasaba Imana imbabazi, arayiririra, arayibutsa ibintu byinshi yabakoreye kuva muri kahise. Arabwira Imana ati raba ubu turatewe, ati turizera ko ari wowe ufise ubushobozi, niwe ushobora kudukura k'uyu mwansi.
please dufashe, turi mu bibazo, turi mu ntambara, turageramiwe. Araririra Imana. Bible rero avuga ati muri ico gihe bariko baratakamba, batakambira Imana ibatabare, ngo mpwemu aca aramanuka, aca avugira mu muvugisho, ababwira ati ntibagire ubwoba, bagende bamanuke ahantu uyu muntu yavuze aha muri verse ya 20 havuga Tekoa, ngo ntibagire ubwoba, ntibatinye kandi ntibagwane, bahagarare, Imana igiye kubaha intsinzi. Niho rero Yehoshafati bagiye, niyo yaca ababwira aya majambo ari muri iyi verse uyu muntu yanditse ngaha, ibabwira ati ngo Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati nimuntege amatwi yemwe Bayuda namwe baba i Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu. Donc bizere Uhoraho Imana ku byo yababwiye bari mu masengesho. Hama kandi ngo mubone gushikama, ngo mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Donc bizere ibyo umuprofeti aza kubabwira, kuko uyo muprofeti Bible iravuga neza ko mpwemu w'Imana yari yamanutse ko aramubwira. Donc bizere ico aza kubabwira. Uko niko iki gisomwa kimeze, niko kivuga. Donc iyi chapitre murashobora kuyisomera. Ariko aciye afata, sinzi ko mwumva iyo ibyari bibaye icyo gihe, hama n'impamvu iri jambo ryajemo, iri ryo kumvira uyo muprofeti, uyo muvugisha. Mugabo uyu yanditse iyi post aciye afata juste akoresha ku kajambo kugira agashigikire bya bintu yavuga hejuru. Bimwe navuga gusoma, abakristu benshi dusoma Bible nabi, tugashaka Bible ize ishigikira ibyiyumviro byacu canke amadesire yacu canke ibyo twipfuza ibyo ari byo byose. Naho kuzimira gutangura, naho inyigisho mbi zitangurira. Ikibazo noca mbaza uyu muntu par exemple ni avuze ngo ahantu yavuze ngo ndizera uwashizwe imbere, nicyo gituma nama mu ntsinzi. Bandi majambo ngo yizera umuvugisho, uyo mupasiteri wiwe, uyo amubwira ijambo ry'Imana. None ko hari iyindi verse iri muri Bible ivuga kutumvira abaprofeti, kuki iyo atayitoye akaza gutora iyi? Reka ndabibasomere, iri mu Congereza, iri muri Yeremiya 23:16, ivuga iti This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. They speak visions for their own minds, not from the mouth of the Lord. Bro, ati ntimwumvire ibyo abo baprofeti bababwira, babaha ibyizigiro bitari iby'ukuri, babashiramo ibyizigiro bitari iby'ukuri, kandi bavuga ibintu n'amavision y'iwabo bikuriye mu mutwe, mu byiyumviro byabo, apana mu kanwa k'Imana. Uko niko abantu benshi baba confused. Urabona nkaho usomye ngaha ntitumvira abaprofeti, ujya nawe reka njya verse ngo wumvira abavugisho. Nuko abantu benshi baca bavuga ati ngo Bible ngo irivuguruza, kandi atari ibyo. Bible ntiyivuguruza, Bible iri clair, ibintu byose biri ku murongo. Ariko uyisomye nabi, uyigishijwe nabi, urashobora kuzimira. Urashobora meme kuyikoresha, benshi barayikoresha mu kumanipira abantu. Nibyo by'ibyo nariko mvuga
by'inyigisho z'ibinyoma, abo bigisha inyigisho z'ibinyoma. Igihe cyose umuntu azo kwigisha ikintu ukabona kiza gishira kamere yawe hejuru, icyo kintu ntikiva ku Mana. Kristo ashaka ko tubaho, hari ukuntu Kristo yadusabye ko twubaha, uko twogenda, uko twubaho. Ibyo byose ubishize mu ngiro ukabaho nk'uko Kristo ashaka, usanga kamere yawe iri kwirapfa, byica kamere. Ariko kubera hari abantu benshi badashaka ko kamere yabo ipfa, hama kandi bagashaka ko baguma bitwa abakristo, bagerageza gufata amavesi bakayasigura selo amadezire yabo canke aryohere kamere yabo. Nibyo bihe tubayemo, niko biri ubu ku isi yose, aho umuntu yadukana ibintu akazana ibyiyumviro byo agatangura kubyigisha abantu ngo ni ijambo ry'Imana. Ibyo birahari, biruzuye mu ma eglise. So ni ukuraba neza ibintu byose wigisha, ijambo ryose bakubwira, nturabe ngo ni kubera ari pasiteri wawe, nturabe ngo ni kubera ari umuntu wemera. Nanje ibi ndiko ndakubwira, fata umwanya ubaze Imana, usenge, hama wisomera ijambo ry'Imana. Iyi ni imwe mu ma examples y'ukuntu umuntu ashobora kwihenda mu ijambo ry'Imana, canke ibyo twigisha bitari ijambo ry'Imana, mugo twabifata gutyo. Nk'uyu urumva ko ibi yabifashe nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko by'ukuri si ukuri. Hama tujye n'ubuzima busanzwe, avuga ngo ufise pasiteri mwiza ntushobora kuba umukene. Ibi bintu ntibibaho. Ufise pasiteri mwiza ntushobora kugwara. Ugifise uyu mubiri ukiba ngaha ku isi uzogwara. Ibi biri mu nyigisho bigisha ko umukristo adakwiye kugwara. Navyo tuzobibona mu mavideo ari imbere, nzobereka n'amavese bishimikiza mu kwigisha ibintu nk'ibyo. Ni bya bintu byose namye mvuga abantu bashaka kuza bigisha ibintu biduza kamere, umukristo ngo ntakena, ntagwara, ntakwiye kugorwa. Byari numvise bundi avuga ko n'ugupfa umukristo ntakwiye gupfa. So reka ngarukize hano, muri video ikurikira tuzobandanya muri ibinyene ndabereke ukuntu abantu bakoresha amavese nabi kubera ariko bayigisha, ugasanga bigenda bibazimiza. Nicyo gituma usanga umuntu akizwa ariko ubuzima bwiwe ntibwigere buhinduka, akamara imyaka n'iyindi yitongo n'umukristo, ariko ubuzima bwiwe budahinduka kubera yagiye kwizera ibintu bitari ibyo, ibintu bitari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibi biruzuye cyane mu mashengero yacu. So Imana idufashe. Reka ngarukize ngaha, tuzosubira mu yindi video ikurikira. Murakoze.